hama wagira umushero ukemera ko kugenda kwitaba abagabo b'abantu umushero wamusize inyuma je nagusiguriye sinzi ushaka kubifata kundi. Okay sawa wabisiguye sasa ari nk'impanuro no guha nk'umukobwa mugenzi wanje suri mungu wese azoguhamagara ngo numugenzi ngo umusheri wanje ngo reka nitabe kuko nubutse koma nanje no mpamvu umviriza akoresha umwanya ubugiye utazi ko ari mi hotel hari ubunye hariho ama hotel usanga ameze nka maison de passage uravyumva ugasanga nta kintu na kimwe umva kigaragaza ko ari hotel ukinjirayo wibaza ko ariyo n'abantu kumbe umva ni hamwe bwe nyene muri babiri wo kwinjirayo kisokana uko nyine ndakoze ivyo ashaka gukora bishaka kugaragaze ko Brinella utomwizera ko yo kwicara none se umukobwa Stone ni ndaya cyane. Okay narabibonye umviriza narabibonye sivyo meme nakujye kuntu baganira ibiki nibiki Brinella mu kwishura yari umuntu yukwibebeza kugira iki wamenga ibintu vyose ariko aremera sivyo vyamunaniye no umviriza oya reka guteranya agenda nabivuga ko nabibonye Stone aravyibera avuga ariko Brinella umviriza ushobora kuba wavyanse kubera imbere yawe ngira wo bahabona kamera sivyo iyo hatabari kamera wari kwemera ukuntu nabona wibebeza nyene vyagaragaza ko umuntu nugoye no kwemera navyanse ufise umviriza ikintu kimwe ndakwibutse jewe naje saa 12 hajya ndazi nabajije umuntu akora hajya boro yari yambwiye ati burya habaje kuva saa 9 urumva hajya ashobora kuba yari yamaze kujya Rolex nka zibiri yari yamaze kujyana brochette accompagne cyangwa gakwavu urumva ivyo nivyo babindaba nta nico no bandavyiteze ko cyangwa ndavyizeye ko ico nco siwe wa mbere yo bayiriye bazijya ni banshi gusa rero none Brinella we nimba baramuguriye nabandi ntibabijya umva batabijya wumva batabijya je rero sinzi n'igituma Brinella yo bampamagaye ngo biki nibiki ace hirya no hino Guys mumeze gute mumeze fresh je meze neza kabisa ndashimana rero niba mubona Brinella imbere yanyu mukabona na CYCY atukana bishasha vraiment nga muri ko murabona ndibaza murabamenyereye kandi cyane kandi murabazi kandi ibintu by'abakobwa nyene bameze nk'ubu yabari igihungu cicaye ngaki bacatanga ati man ariko bose urabona bari calme barindiriye vya bintu vyabo ati ladies and gentlemen vous allez très bien je vous salue avec la grande salutation baci batangura baramutse kugira babiyezeshe ko baboneke nk'abana beza cyane ariko ndabibutse ko Brinella namufatanye Stone naramufashe bari bagira batangure canda bagwamwo pako na CYCY FAMBA yatangwe kumurondera yansavye nimero nanje oya sindazimuha Stone ntazongire nawe rero FAMBA yatangwe kumurondera CYCY aripize kisasi amufyondi bihere rero Brinella yarondeye CYCY arambwira ati CYCY numuvukanye je sinari nzi uko ari n'abagenzi rero cyanavuga ati nta kibazo reka ndabatware haha boro hamwe nyene bihora bibera bigende neza birangire bigende fresh Brinella umeze neza ntugwaye igisuko cyashaje canke igisuko burya limite igisuko gikwiye kumara meza ngahe mu mutwe kugira ubone neza ko cyashaje cyakaye ukwezi CYCY we yambwiye ngo amezi 4 ndumva yateski ico ni gisuko canke ni hereni bararika ya kabisa Brinella CYCY urinde kuramutsa abantu kandi muheka mikro baramutse no kwigira umwana mwiza cyane ubundi ndi umwana mwiza bukebuke cyane hello muraho mumeze neza katwizere ko mumeze neza turashima Imana uko biri kose okay we mu bigano byose CYCY umaze gusoma commentaire zigera kuri zinga ugeranije jewe commentaire ibiganiro vyose maze gukora oya pana wewe gusa bivanye n'ubu busazi bw'umugabo wawe je nyine mbamuna ko ari binsi intege mbona ko
Chistone kikabu nande rugira urashasha ibintu nk'ibyo kiraya basi rero nta na apeti ngira nubwo no kiraba singenda kuraba commentaire ko mba nzi ko hari ibintu binkomeretsa nyene bitunuza umutima wanje okay ndaraba commentaire singenda kuraba ncandeka ko mba nzi deja ivyo bavuze ivyo ari ivyo bamututse uko bimeze okay amasengesho agejeje he uno musi n'umunsi wa kangahe uri kuri jewe nsenga buri musi nigisubira ko nshangira ngo amasengesho kwanza amasengesho yiki yiki nta masengesho ndakukora kuri stone kuri stone none Imana ntimubona Imana nayifashe wifashije kandi rega nta kintu cyose nta kintu na kimwe kibimana itakizi okay nimba ibi biri ko birabimana irabizi kandi ifise no kunizo biheza okay Brinella twakw'imiryango akira mugire cyo wamuhamagariye nawe nguyu kandi urabona yuko ameze neza Sisomeze neza ndaho ke ikintu naguhamagariye nuko ndibaza hari ibyo wumvise nasohanye na Stone ariko je nta birebire nawe Stone yarambwiye ko akeneye tuvugane ndaza turavuga hari ibyo numvise mwasohokanye muramaze no gusohoka ko je nabonye interview oya nijya nyene nibyo nyene nibyo nyene kurambira ko mwasohokanye nanzi ko bagiye handi hantu hatari bijya nabonye oya nibijya nyene ariko nizere yuko utibaje birebire bya Jenna Stone hari umunsi n'ejo urabona ndi kumwe na FAMBA amakuru ambwira ngo bibaze ko ntiyumviriye birebire ariko nawe ni nkuko FAMBA yakubwira akeneye ko muvugana mwicare je sinari kureka kwicarana nawe kubera sinari nzi ibyo ashaka kumbwira ati bisigura ko FAMBA mpamagaye no mwitaba tukavugana tuvugana iki je kwanza ndakubwire je Stone sinari nzi ivyambareho yobimbwira nibaza data basi kubera urabizi n'umugenzi wa FAMBA nibaza ashobora kuba ashaka kumbwira ibya FAMBA canke ari nari umugenzi wa FAMBA nawe mucamo abagenzi ku buryo uza guhamagara muhure muri babiri na FAMBA dahari nta mugacuza wenyene n'umunyene ukaza ngo bagirira kubwira ikindi kintu gishasha umuhungu yakubwira ubuzi ko ari gike biravana abahungu si umuhungu okay n'umugenzi w'umusheri wawe sivyo nivyo ndavyemanga umugabo aguhamagara wenyene ha mucuza neza na neza ngo uje ko mwitabo iryo banga yo bagira kubwira umugabo wawe tokumva ryo ari banganya bake sisi mbirita je nakubwiye uko je sinari nzi ibyo ashaka kumbwira yarambariye akeneye tuvugane kandi hari igihe nari nzi ko ariwe mushobora kuba muri kumwe kubera Stone bijya yambwiye sinari nzi ko ashobora no kubimbwira nanje naratangaye okay waruzi ko dushobora kuba turi kumwe ha mushitse usanga turi kumwe ucabemera ko mwicara muvuge ko kutakase ngo usubire inyuma ko abonye tutari kumwe nimba ari vyo waje wimviye nagafanura ewe mana yanje nagafanura kanwa jengira ubunye gihe nari namaze gushika sinari gusubira inyuma navuze reka nicare numvirize kandi je ubwanje ntaco nari wagize impano usanga ni no kuri kamera iyo usanga arantu hamwe ubwenyene mwenyene muri babiri ugasanga akoze umuti aho umuhungu n'umukobwa bari aho nari none numva ko bari aho nari gusubira inyuma ni mu gihe ari kunjana nk'ahantu handi hinyegeje ariko twara ahantu hatinyegeje hisanzuye okay sawa sasa rero uwampamagaye ugirente ubinyumvishe canke hari je naguhamagaye ndakubwira uko bige wabonye ndibaza warantahuye je sinagutabuye kuko abakobwa b'ikigihe benshi n'inzoka ushobora kukuranyigira ko kuri marayika inyuma ya kamera hari ibyabandanije ngaruka je nyene nkakurondera nkakubwira bijya bintu cyo gituma ndabwiye ko abakobwa muri inzoka abakobwa muraheta umukobwa mugatwenga umukobwa meme no kwambara ufise umusheri kandi nawe urabizi ufise umusheri hama wagira umusheri ukemera ko kugenda kwitaba abagabo b'abantu umusheri wa musize inyuma je nagusiguriye sinzi ushaka kubifata kundi okay sawa wabisiguye sasa ari nk'impanuro no guha nk'umukobwa mugenzi wanje
sura umungu wese azoguhamagara ngo numugenzi ngo w'umusheri wanje ngo reka nitabe kuko nubutse koma nanje no mpamvu nta umviriza akoresha umwanya ubugiye utazi ko ari mu hoteli hari ubunye hariho amahoteli usanga ameze nka maison de passage uravyumva ugasanga nta kintu na kimwe cumva kigaragaza ko ari hoteli ukinjirayo wibaza ko hariyo n'abantu kumbe ni hamwe bwe nyene muri babiri wo kwinjirayo ukisokana uko nyine adakoze ivyo ashaka gukora bishaka kugaragaze ko Brinella utomwizera ko yo kwicara none se umukobwa Stone ni ndaya cyane okay narabibonye umviriza narabibonye sivyo meme nakujye kuntu baganira ibikini biki Brinella mu kwishura yari umuntu yukwibebeza kugira iki wamenga ibintu vyose ariko aremera sivyo vyamunaniye no umviriza oya reka guteranya agenda nabivuga ko nayibonye Stone aravyibera avuga ariko Brinella umviriza ushobora kuba wavyanse kubera imbere yawe ngira wo bahabona kamera sivyo iyo hatabari kamera wari kwemera kuntu nabona wibebeza nyene vyagaragaza ko umuntu nugoye no kwemera navyanse ufise umviriza ikintu kimwe ndakwibutse jewe naje saa 12 hajya ndazi nabajije umuntu akora hajya boro yari yambwiye ati burya habaje kuva saa 9 urumva hajya ashobora kuba yari yamaze kujya Rolex nka zibiri yari yamaze kujya na brochette accompagne cyangwa gakwavu urumva ivyo nivyo babindaba nta nico noba ndavyiteze ko cyangwa ndavyizeye ko ico nco siwe wa mbere yo bayiriya bazijya ni banshi gusa rero none Brinella we nimba baramuguriye nabandi ntibabijya umva batabijya we wari yakiriye rero umva batabijya je rero sinzi n'igituma Brinella yo bampamagaye ngo biki nibiki ace jya no hino Brinella we byo kumusaba ikigongwe gusa ndamusabe pardon ibintu yibaza sivyo kandi si Brinella canke kureheje nukoresha abandi manye uko nawe cyo koresha abandi bakamuje naranse ega Brinella nawe n'umukobwa ati nuko yo baresha abandi rero nawe acagenda kwa Brinella nawe yemera aramutsaji wanje Brinella ntiyemeye kandi Brinella ubizi gute ko atemeye kwajya nimba yatinye ko FAMBA abona ko yemeye bakagenda inyuma ya kamera kemera wowe urabizi ntavyutse ubaha naramwanyiye waramwanyi ariko sinawe Brinella ubumugaye cyane sikumugaya gusa Brinella umviriza jo ukuntu Brinella yifata imbere ya kamera no kuri kwimana vyagaragaza nkuko wamenga vyasa nkaho yoba yatinye kumbure FAMBA kubera yo biraba kabibona ubundi bw'ukuntu yifata bebeza yishaka mere gute sare umviriza nakuvuga gusa sinakubwiye ngo umusaza ushaka wumva ko usara nyene uzitugende mwe barasinagufasha gusa rero ukuntu wifashe no kuri kwimana vyagaragaza nkuko uri nk'umuntu yo hatabari kamera ari kwemera buri kimwe cyose uravyumva oya ushaka kwikura ku muntu uramwikura ko rimwe kamuha amajambo byo kamuha amajambo atata kabona kuri seri mugabo bivuga wani kamenye uko umengura nezerero ko muri kumwe kuba ari umusitari bisigura sinzi ngira none jewe fasho kundi sisi wewe ngo urakuya kuntu ndamwitabe ngo ni Brinella mbambuze Brinella mba we yakugereranije ico urabeshe kuko iyo be atanguye kuyimamagara na Brinella bataranarota ko bazohura yari yarabaye muga ntibari bazinanye kandi rege usanga hajya ari seriere kuko wewe ningene sona kwita ngo be je muramuna yifata bari seriere pe mba ndikuba kunye ko kwikura ko gusa ati be b b urumva ni bari kari yibutse ibintu byo muri Brinella reka sha kwasama nk'ijipo reka kwasama nk'ijipo ivyo duheze ivyo turimo umukobwa yagerageze Stone yakubise impumyi umukobwa yogerageza kugutwara umugabo wo mukorera iki muri aka kanya jewe mu mpeba hasi oya je muri ako kanya sino umviriza muri aka kanya umukobwa Stone yokurikira kemera umukobwa kwa mukurikira naco novuga ahubwo nawe no cyane manza nkamurika genda kigeragereza ivyo ndimo nawe akabanza kabicamo ni hamunyuma no yogaruka gutahura nanje ivyo nabonye nawe niya muteri ndazoza kukuririra ati sisi oya yo muteri ndakaza kundirira oya bra cyayirere okay Brinella rero okay ukuri muri wewe nimba bwoba ari ubujyajya wo bunzanye ko nimba uri serieuse ntavyo nzi me nimba uri mukuri jewe nta bifu nta nzigo ndagufitiye ndakugarukiye ko gato Brinella FAMBA none na FAMBA na Stone FAMBA si bogare kuri Stone
sivyo oyaye Brinella ubona yoheba FAMBA akaja kuri Stone oya urabona neza n'ubwenge bwawe ko Brinella yoheba FAMBA akaja kuri Stone urabe FAMBA na physique mayiwe uravye physique ya FAMBA yo muheba umviriza Stone aramurenze Stone arenze Stone arenze FAMBA uravyumva aramurenze kunga hano muri ville amurenze kuvanga hano muri ville ni muremure ni bogare aratesa afite anagutwenge vyonye no kwishura uca wishura nico gito ariko sawa nimba ari umusazi nawe uri umusazi kuko uri umwana wiyo sinibaza neza yuko Brinella hari ukungene amubona FAMBA wewe mutahuza ko okay umuntu wese ashimici iwe ego umuntu wese abyo na kwa Brinella naco sivyo se wowe utumbira ko Stone ngo bamusombe buboga Stone ivyo biherevye munanira gufyonda Stone saa 9 makadizi maka saa moya ntageza saa 3 kama FAMBA sinaje maka saa 3 z'agatondo urajya mugasinzira ati rero Stone yo musondeka Brinella niyo mwemera ayo musondeka na Brinella niyo vyemera frère sawa ahubwo mwe nk'abakobwa nimuyage ko je numvise ko mwari munasaze muzina ego nta nivyo nabishiramo je namubwiye Brinella nimba uri serieuse nimbuzi gusa nimba atabujyajya sivyo nimba harimwe ubujyajya vure mugenda ukomeze nta ribi kandi à l'aise gusa nimba atabujyajya je nta kabikanje ndagutahura nk'umukobwa mugenzi wanje ariko nimba uri serieuse nimba uzi ko ataco wiyagiritsa ndagutahura nk'umukobwa mugenzi wanje kindi naco nanje nagusaba imbabazi mu ruhande rwa Stone kuko nimba bijya yarimviye kubikubwira ziko ari umugenzi wa FAMBA yararengereye jewe cyambere kumbabariye vraiment niko bijyana bitutihoje yo musaba imbabazi mufukana musaba imbabazi urafukana Tera musavye pardon nta bindi yana. Uya sisi we asaba imbabazi ku ruhande rwa Je bijya nta kibazo. Kwa Stone si we. Urumva we. Nasavye imbabazi mu ruhande rwa Stone urumva si wewe. Ne wewe Stone ari nga. We fukama umusenge no mu Brinella ego kwe. Ya navyo uko kitwumva arimo agasusu. Twumvikanye umuntu afukamira Imana. Imana inga. None abayifukamira n'abasazi nuko baba tabayibona ko kwitaringa hawe. Stone niwe gusa nabonye afukamira abantu acara baboha. Naho ndi muntu nabonye nuko yari afise ivyo abashakako. Yafise ivyo abashaka. Yafise ivyo ariko araprofita. Gushaka ko yarabironse. None bitwaye ikisi. Ntaco bitwaye. Oya guys jewe nta birefu sivyo. Na birefu nima mwumvikanye amahoro menshi. Sivyo? Ariko undi munsi sisi. Agakobwa azotwara mu hotel. Nzoca nza ndakuzanye. Kugira mugwane mbone. Oya ntuzunyereke uzureke baheze umukino bazoba barimo ko none. None we ni utotwara uwo mugera. Nje ko ndi umwana w'Imana. Ndi umwana mwiza cyane. Reka nsozere ntakundi. Guys, ndabakunda cyane. Ndibaza mwumvise ivyo Brinella yavuze n'ivyo nyene n'abakobwa n'abakobwa gusa birabasha